Ndagomba tubandanye rero tuvugana ingene kuba mu Mana tugenda twumvira Imana biduhesha ubugingo bwo mw'isi koroha. Nababwiye mw'isi hariho ivyo bisaba kurongorwa, bisaba kwiga, bisaba kurongorwa, kuvyara, kugirante, kurondera amafaranga, ivyo vyose nivyo bisaba. Mu Mana navyo bidusaba gusenga, bidusaba kwizera, bidusaba gusoma Bibiliya, bidusaba gukorera Imana, bidusaba vyinshi naho nyene. Okay. None jewe mba mu nzu y'abatizera, canke naho nkaronka umugabo atizera, twanagomba kugira mariage mugabo ndakijijwe, ariko ndonse umufiance atizera Imana, biragenda gute? Mbega ndamuheba? Mbega ndemera njane nawe hama mu nyuma azokizwa? Mbega ngirane? Canke naho ndi mw'ishure, umfise ubwenge bukenya, ndagomba kumenya ibibazo, mbega ndemererwa gutirisha? None ko ngomba kumenya ndagira gute? Nahindukira ngaha Bibiliya irambarira nayo ngo ntimukifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Aho ngaca numva umenga birangoye. Nahindukira muri Bibiliya ngasanga Bibiliya irambuza kwiba, Bibiliya irambuza kubesha. None biragenda gute? Bene data, aha muri aha ndahafisemwo intahe, arizo nza ndagenda ncishamwo gakeya kugira ngo nshobore gushikiriza canke inyigisho yanje canke kuganiriza bene data uko vyangendekeye kugira ngo nabo bibakomeze mu kwizera. Mu vyo kubaka, ushobora kubakana n'uwo ari we wese, ushobora kubaka n'uwutizera, ushobora kubakana n'uwizera, ariko nagomba ndakubwire yuko cane cane ukwiye kubanza kubaza Imana. Niwasanga Imana yo mw'ijuru ikakubwira ati uwo nakugeneye ko muzokubakana n'uyo, kuko wakijijwe ntugakora ibintu wowe wenyene wigiriye inama zawe, ariko ubanza usenga Imana, ubaza Imana, kuko Imana niyizi abo yaremye uko bameze, niyizi ivyo uzohora navyo ivyo ari vyo. Ubanza usenge, niko ndiko nkubarira. Ariko iciza numva worondera umuntu yamenye Imana nkuko nawe wayimenye, mukazofatanya gusenga, mukazofatanya kwizera iyo Mana, mukazofatanya no kuyikorera. Kuko niwagenda kuwutizera, birashoboka arakubwira ati ngwino jewe nzokubahiriza ukwizera kwawe, tuzofashanya, nzokureka usenge, nzokureka ukora uku nuku nuku nuku. Ariko ndagomba kukubarira mwene data nkunda, arabikwemereye, birashoboka akabigukora nkuko nyene yabikubariye, ariko hariho ingorane bizana. Hari igihe azokwankira, hari igihe azovuga ati nari nshaka ushike mu rugo gusa, ibisigaye navyo niwibagire, ubura umugore wanje, nta bindi ubwiza gukora uku nuku nuku. Ugasanga rero nshuti yanje ugiye mu mitego ikomeye cane, imitego wowe nyene wirondereye. Kandi kujya wiyumvira ngo nzomusengera kizwe, uzomusengera imyaka igende. Ugira ubuntu n'Imana agakizwa, azabara amahoro. Ariko atarakizwa naho uzoshishikara uca muri izo ngorane wirondereye. Imana dutabare cane. Ndiko ndahamagarira abakobwa bataraja kubaka, mubanze musenga Imana yo mw'ijuru. Data aravuga, kandi data arazi ivyo kunezera ivyo ari vyo. Usenge, wongere usabe n'impanuro, ariko cane cane usenga Imana, kuko Imana iravuga. Hanyuma ndagomba kubwira abantu rero nabo nyene, ushobora gushika mu rugo ugasanga ntibibaye, warasenze mugabo ugasanga ntibibaye neza nkuko abishaka.
niba warasenze Imana ikakubwira ati n'uyu, ukaba ufise ivyemeza vyemeza neza kandi bishinga intaye ko ari uw'Imana yaguhaye, ureme ushima Imana. Naho uzoca mu vyago, kuko ivyago mw'isi birahari, ntawe uzokubwira ngo yarikinze aho ivyago bidashika. Ivyago bizoshika, ariko uko mwajanye na Yesu, muri ivyo Yesu azobigutambutsa. Azobigutambutsa, uzovayo utuma inkungugu, uzovayo ushima bitagushwanyaguye ngo bikwice, ariko uzova muri ivyo vyago vyagukomeje, ahubwo vyakugize uwundi muntu. Imana nihabwe icubahiro. Ndagomba kugenda kuvuga rero ku munyeshure nawe. Munyeshure, wa munyeshure atabwenge bwinshi afise, ariko yifuza kumenya. Abandi nabo nyene batazi Imana bo baca batrisha bakagira ante, ariko wowe wamenye Imana suko, kuko ijambo ry'Imana rikubuza kwiba. None uragenza gute? Naho nyene ndaguhamagarira kuraba Imana. Imana twizeye ni Imana iruta abanyabwenge bose. Imana twizeye ni Imana iganza bose. Iranzi bajya bigisha ikibazo bazozana icarico. Iranzi bajya bigisha byose bazoba bazi ivyarivyo. Rero wewe niba baje Imana izokurongorera ati genda wiga irya chapitre. Izokurongorera ati shira amaso kuri iki. Kandi iyo Mana ndayizi ko arikora, irabikora pe. Imana nishimwe. Igihe kimwe twari turi kw'ishuri, nari niga ngira ngo mu mwaka w'indwi canke w'umunani gutyo. Hanyuma ico gihe nari niga Gitega kuri ENF. Hanyuma rero ico gihe twaragenda gukora mu ndimo. Hama tugiye gukora mu ndimo, hari amavoka, hariyo amapapaye, hanyuma rero n'amapera. Hama rero abanyeshuri rero bagakunda kuvyiba, bakaca bagiye gukora bakaca babisoroma bakabirya. Ariko je kuko nari narakijijwe, naririnda kudakora ivyo, kugira ngo nibavuga ati ni bande bononye muri iyi mirima sinze kubonekamo. Kuko nababisoromye bavuga ati kaje si jewe, n'abandi ati si jewe, kandi baribo. Ariko ndashima Imana muri ubwo buzima bwo mw'ishuri, kuko nari namaze kumenya Imana, Yesu yarandinze nkirinda icaha n'igisa naco. Kubwa buzima nababwira nti mu Mana hariyo icyo bisaba, ntidupfa kugenda, hariyo amabwirizwa tugendera munsi yayo. Ntukabeshe, ntukibe, ntugatukane, byose ukabigendeza mu mutima wawe. Naho abandi bambona nsa nabo, nigana nabo, mugabo nari ndafise irindi banga rindi, ntagenda ndumvira. Imana nihabwe icubahiro. Hanyuma rero nkagenda nirinda ibyo abandi bana bose bakora, singenda ndabikora ngo nuko babikora, ariko nkaza ndaraba yuko mu ijambo ry'Imana biranyemerera canke ntibinyemerera kubikora. Imana ihabwe icubahiro. Ubundi munsi rero naho twari tugomba gukora ikibazo, twari dufise examen, sinzi ko ari examen ko ari interrogation isanzwe, ariko twari dufise ikibazo. Hama rero kandi uyo munsi twabwirizwa kugenda, yari amasaha yo gusenga, yo kugenda gusenga. Hama jewe rero ncambwira abandi bana ntimwebwe nimugende musenge, jewe dufise ikibazo ngomba kwiga. Hama baca barandeka baragenda, nanje ncanguma mw'ishure kugira ngo nyine muri etude nige. Imana iciransanga, ijambo ry'Imana rivuga ngo mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana, ngo bisigaye navyo uhora hazobaha nk'inyongera. Ca ndazingikaye ca ndagenda ndasengana nabo, turafata umwanya ukwiye nyene. Hanyuma ca ndagaruka, ngarutse rero ca ndabandanya ndiga, ariko umwanya waza wagiye. Ariko nca ndabwira nti Mana umve rero, kubera yuko bajya ba professeur batora ikibazo, nawe uri muri bo bagitora ubona, hajye bavuga ati tushiremwe ikiba wabibonye. None rero Mana
ndakwinginze nyereka mbwira icyo aho ndi bwiga hariho. Ndashimira Imana yacu dusengana, Imana yumva. Imana icirambwira ati genda muri kiriya gitabo cy'ibiharuro kuri paji n'iyi ukore ijya exercise ihari. Bukeye nca ndazigurura rya paji muri cya gitabo ndayikora, mbona iragoye ntayishobora. Nca mbwira abandi bana ntibashe ntimuze dukore iyi exercise. Baraza turayikora duhejeje nca turazinga amakaye, haba hageze ko twinjira mu kibazo. Imana yo mwijuru nza mbona haje ca kindi nyene, abana bose mbona barahindukiye baranda, bamwe twari twabikorane mbona bose barahindukiye baranda. Abasurveya nabo baca bati habaye iki hano, ariko ntibashoboye kumenya icyo ari cyo. Nanje nca ndakoroka turandika turagikora nayo cari igiharuro gisaba yari demonstration ndende. Imana iradufasha, ico giharuro turagitora, hanyuma amanota tuba turayaronse. Bene data, ndashimiye Imana yo mwijuru. Imana ese icoma tukamenya iyo Imana yacu ni nyabwenge, Imana yacu irakomeye, Imana yacu nta na kimwe wibanza ntikubarire. Yesu we, mba ndabimenye. Satani acancavurira, aca muri b'abanyeshuri batangura bavuga ngo none ngo jewe ngo nkorabora n'abaprofesseur, ariko ntibari babizi nkorabora n'Imana isumba byose. Haleluya! Iyo nibutse ibyo, Yesu we, umutima wanje numva unezerewe. Nkorabora n'ijuru navuze ntibubizi. Abana b'abantu naho ukora bimeze gute barashaka kugwanya uyu munsi bakanezerwa, ariko ejo bakaguhinduka. Ariko nshuti yanje ntugire ubwoba, wewe ibande kuri Yesu gusa, ugumane nawe. Ni umwami mwiza, icyo cyose uzoyibaza gukorera. Ngira ko mbwira babandi bavuga ngo nta Mana iriho, mbwira babandi bavuga ngo Yesu si ukuri. Nimwumve umwami twizeye, umwami akomeye yumva kandi akora. Hanyuma Imana icingirira neza, ibyo iba iranyeretse ko ari Imana ihambaye. Ndagoma shinga intahe, ikindi gihe twariko turiga ikigo cyitwa ikigo ca geography. Ico gihe umwigisha araza aratubwira ngo aratwigisha ahejeje aca aragenda. Nanje muri iryo joro Imana iciransanga iravuga ngo Françoise, genda muri kiya gitabo ca geography kijya mwigiramwo paji n'iyi urasangaho carte économique du Japon, ucuyishira mu ikaye yawe. Ndavuga ni Yesu urakoze. Bukeye ndayikubitiramwo ndayicapa. Hanyuma abanyeshuri bakamara ndiko ndayicapa, bakavuga ati Françoise, ibi bintu nibikuri kuragira, ni ntacu je ni mundeke. Ngace ndabacokoza nti none hamwe mu professeur yatubwiye ngo tubyandike, mwebwe siho mwari muri. Bakacaba ngo yango ntabyo yatubwiye, nti nakazi kanyu. Ngacapa ngaheze, mejeje nkabandanya kwisaha uwo mwarimu yabwiza kugaruka kutwigisha ko ishitse, yongera aragaruka arigisha. Ndarindira ko azotubwira ngo ducape ya carte, ndabura. Satani ngo yifute, ngo atarayibona, ngo futa. Nanje ndacavuga ni mwitsina rya Yesu, mva ko Satani Imana yambariye kuyicapa, ni hamwe yayimbarira we twari kumwe. Aho Satani akabanesheje. Hama rero nshashishikara gutyo, aragaruka n'ubugira kabiri aratwigisha, ntiyatubwira ngo tuyicape. Nanje nti nta kibazo, uko twafata amanote nshize hamwe nayicapa naca ndengana nkabandanya nimura amanote atubwira. Hama rero niho kubugira gatatu yacaza aratwigisha. Yaje kutwigisha rero aca atubwira ngo ducape carte économique du Japon tuyishire muri iyo kaye. Yesu urakoze. Hama rero aca abanyene ariko aragendagenda araba ingene dufata amanote. Acashikira ahondi, acasanga narayicafye. Aca avuga ngo
ngo ye ngo vala ngo uraba umwana ngo azi ubwenge cyane ngo kubera ko imwe mutayicavye aca atangura kubashwanira yibagira yuko atavyo yababariye ariko iwanje aca yisangamo aca arafata ya makaye yose aca arayakota ayakose aca amanota menshi kubera yuko ni jewe nyine ayisanzemo. Bene data, iyo Imana igomba kuguhezagira ntabwigisha inama, iyo Imana igomba kuguha kumenya ntabwigisha inama. Ndagomba kuvuga nti mwebwe bene data mwamaze kumenya Imana mufise ayandi mategeko abagenga, enda ni mube mu Mana muyinjiremo rwose, kuko muri yo harimo ibyiza byose nta na kimwe kitariyo. Ubwenge buriyo, ubutunzi buriyo, abagabo beza bariyo, ibyo byose icubahiro kiriyo, ibyo byose irondera mu isi muri Kristo Yesu birahari. Nuko rero tumwikomeze ku mwami, tumugumeko ni umwami akomeye. Abanyeshuri icyo gihe barantangariye ati ntibishoboka ubu Françoise nibiki akwana n'abaprofeseri n'umuntu w'imyangeso mbi ibiki ntavuga nti ntacyo bitwaye ntibavuga ibyo bashaka none uzobuza abantu kukuvuga uko bagomba oya, ariko wewe komeza mu Mana wikomereze, aho nyene niho Yesu azokubona akanezerwa no kubana nabo no gukwana nawe. Abatubona uyu munsi baratubona bakavuga ati turi mwene naka afise abana bangana gutya, naka afise ibi, naka bimeze uko, ariko ntibamenya ingorane wahuye nazo. Ndashimira Imana yo mwijuru yampaye abana. Inshuti zanje, kubona ata mwana ufise ntibyakuvuyeko, ariko ni Imana yabishatse. Kubona ufise abana benshi nabyo ntibyakuvuyeko, ni Imana yabishatse. Ariko niba ata mwana waronse, Satani hariko ibintu yama ariko aragutuka akubabaza. Ndakubwire ikomereze mu Mana, kuko Imana nitanga abana, kandi Imana ishatse irabakwima, kuko nibigira ikabigirura. Ubwo umusenga niwabona itabaguhaye uzufata umwanzuro ushima Imana kugira ngo neshe Satani. Aba bana Yesu jewe yampaye abana b'abahungu ndwi, ndamushimira aragahora asengwa. Muri abo bana b'abahungu nabavyaye bakurikirana gushika naho nagize intambara abadokteur bakavuga ngo no ngo ufise abana benshi ngo reka tugukuremo matrice, ngo ufise abana benshi ngo reka tukugarinda. N'izina rya Yesu Umunyanazareti nagize intambara mpagarara mu ruhande rw'Imana, ndavuga nti ibyo ntibikabe, kuko nzi ko umwana wese azananye n'umugisha. Aha ndagomba kubwira abamama, ntukicire inzira ngo wumve ngo none ngo bibaze gutya ngo ubyaye abana ngo uri umupeiza ngo ubyaye ngo we nta bwenge uzi ntaki. Yo ndakubwira ubwo bwenge nimba ari Imana byayinaniye kukuzibinda, ni wewe uza kuyifasha kwizibinda. Ndeka gucumura ku Mana yo mwijuru. Ibyo Imana ishakira bigukorera, ni wayisaba uti Imana espasa urubyaro rwanje zo bigukorera, atana kimushize nizo bigukorera, kuko ni Imana. Mugabo ukagomba kwicira inzira ugasanga uri gukora ikinyuranye n'ico Imana ishaka, urubanza Imana izoca ntuzorukira. Ndibuka abadoktori bamwe mu gihugu cya Tanzania barantutse bakampererekanya ngo wa mwana w'abana batanu, ngo wa mwana ngo none ngo hafise inda ya gatandatu, ngo bakavugana abagabo barati yo ntimugire ico mubwira, nejo rindira azogaruka ngaha aje muri clinique afise yindi nda. Imana y'ububasha niko vyagenze. Nakuvyaye abana bakurikirana, hamwe n'umuyaya aza akambwira ngo yo ngo mabuja ngo yaye we ka mabuja n'ukuri ngo baragutwenga, ngo yongo reka ngaha muri iki gihugu ngo umuntu ngo avyaye ngo umwana ngo agakurikiza umwana mutoya, ngo mabuja ngo we ntuzi ngene bigenda, ngo abandi baca bayikura yo mabuja. Aho rero ambwira, kandi nawe n'umukiriso, ariko arambarira ibyo abandi baca bakora. Ndabamubwira nti jewe naramenye Imana, jewe sinkorora inda, umwana wese n'umugisha yamushize Imana yemumpaye kuko ibona ko ari ubikimaze. Ndagomba ndababwire inshuti zanje muri ko muranyumviriza mwabapfasoni mwe,
ntimugakora icaha. Hariho ikintu Imana yo mw'ijuru yonyene yikorera, ukubaha ugakurayo inda ngo yaje gutayishaka. Mbega hariho iyiza uyishaka, hariho ukora iki kugira ngo umwana aboneke? Mbega bajya batabafise ivyo kwa ntibabikora? Imana dutabare. Niwamenya ko ari Imana, uzomenya kuyubaha, uzomenya gukunda uyo mwana aje, naho uzovyara bakurikirana, uzomenya ko ari umugisha w'Imana, kandi Imana ibafise ko ico yabahamagara ko azakora mw'isi. Nuko rero twebwe tuba mw'isi ariko ntiturabisi. Oya, tuyibamwe mugabo ntiturabayo. Twebwe turi bene Mana, kandi uko turi bene Mana twumviriza ico Data tubarira. Imana ishimwe. Nawe nshuti yanje, ko wagize amahirwe yo kumenyana n'iyo Mana, genda yumvira mu mibereho yawe. Ivyo ubona n'ivyo ubamwo ntibiguteshe gucumura ku Mana yawe, ahubwo ugende wumvira Imana ku murango no mw'ijoro, kugira ngo bikunde n'ivyo ubamwo ushobore kubigendamwo neza. Imana ishimwe. Ndashimiye Data wa twese ahoraho yangiriye neza, yampaye kuyumvira, kandi kuyumvira nkayisanga birimwo inzira nziza. Ushobora guhura n'ingorane, abana bakakugora, abana bagacika ibirara, ukabaha indero nziza, ariko iyo ndero nziza ntibayakire, kubera ko hagira hariho imyaka abana bageramo bakumva umenga nyene barirevolta, bagomba gukora ivyabo vyereke Yesu. Hanyuma uvyeretse Yesu, n'umutananirwa azobagarura. Ariko wewe mwereke urukundo n'ubugwaneza, kuko ari Yesu yabaguhaye. Arabizi ico bazogukorera, arabizi ico bazokumarira. Imana nihabwe icubahiro. Tuba mw'isi ariko ntiturabisi. Nagomba iyi nyigisho nahereye ko ndababwira nti tuba mu buzima bubiri. Tuba mw'isi ifise ibyo isaba, tuba mw'isi bagenda baturaba mu biboneka, ariko tuba no mu Mana ifise amategeko ayigenga. Ariko muri vyose Imana niyo iri hejuru ya vyose. Nuko twikomereze mu Mana, tubona ingene igendera tugirira neza mu mibereho ya misi yose. Imana nibahezagire. Amen.